Barundi kazi, banyarwanda kazi, mwese abakongomani, abagande, abantu mwese mu karere mwumva ururimi rw'ikirundi ndetse n'abandi bo mu mahanga bashoboye kubwiga bakarumenya, mwese ndabaramukije cyane, ndabahaye ikaze kuri Tuyagire Vanessa. Nkashimira cyane mwese abasubscriber mwaje mukangana. Je sindi umunyapolitike, ndi umu activiste, nkaba nongera nkasesengura ku makuru aba ariko aracicikana ko na cyane mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Ubu rero murabona iyi foto aho imbere yanyu y'uwo twita Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa niwe agiye kuzoba perezida w'u Rwanda uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Nibibanze vyiyumvire ndazi yuko hari benshi muri mwebwe mufise ibikomere vy'ivyabaye ku Rwanda, intambara zabaye mu Rwanda, muri Kongo, inzira zose mwagiye muracamwo, ariko mwitegure, tegura imitima yanyu, tegura kubona ibindi bishasha, kuko Kayumba Nyamwasa agiye kuba perezida w'u Rwanda uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Nivyo biganiro bimazemwo imisi, nigo rucacane mubona bariko baracacanako. Mu bisanzwe abantu mwese muzi, ndetse si kuvuga ngo muzi, abantu mwese mukuze, twese dukuze, abantu uzi yuko urenze imyaka 25 usanzwe uzi ico bita Empire Hima, aho abatutsi mu karere k'ibiyaga bigari biyemeje yuko umugambi bagiye kuzokora ari ukugerageza uko bashoboye kose bagahonya abantu mu karere batari ubwoko bwabo, bagasigara ari bo bonyene. Uyu mugambi ntiwigeze upfa, nubwo vyashitse, burya ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Nubwo vyashitse, uyu Kayumba Nyamwasa n'abandi bariya biciwe mu buhungiro bakaregeya bagakubitana amahembe na Kagame n'abari bamushigikiye bariya bakabarebe. Nubwo ivyo vyashitse, si kuvuga yuko bankanye, si kuvuga yuko umugambi wabo batanguye kuva mu ntango bigeze bawuhagarika. Nubwo vyashitse, Kagame agakubitana amahembe na Kaguta, ntibisigura yuko umugambi wabo umugambi wabahagurukanye kuva mu 90 yuko bawuretse. Uriya mugambi urabandanya rero. Kubera uriya mugambi ubandanya, bararavye bati ku vy'ukuri intwaro ya Kagame yabaye intwaro ya dictator, yabaye intwaro idashoboka, bishe abantu benshi. Muri bo mumenye yuko abo bishe batavuga rumwe ntibabaharura nk'abantu, muri bo abo bavuga rumwe mu ncamake kwiyica bariyishemwo benshi, tudaharuye imiliyoni n'imiliyoni zabo badashaka, babandi b'ibizuru binini, babandi b'ubugufi n'imida batwebwe, abo bishe ni benshi. Ariko no muri bo barisubiyemwo baricana hagati yabo, ariko ivyo basanze yuko atari vyo bikwiye guheza chapter yabo rero igiye kubandanya chapitre nshasha, ni intwaro nshasha igiye kuza irimwo uyu Kayumba Nyamwasa azoba perezida w'u Rwanda. Impera n'impera muze mubona uriya muhungu wa Museveni nawe yabaye perezida wa Uganda. Ntibizobatangaze, n'ubusesenguzi bwanje ku vyo mba ndiko nditegereza bibera mu karere n'amakuru yo hirya no hino mba ndiko ndegeranya. Nimwabona uriya muhungu muhonzi wa Kaguta Museveni, nimwabona abaye perezida wa Uganda, ntibizobatangaze, n'umugambi niko biri. Rero novuga nti urugamba rurabandanya. Babandi bari bibaza ngo kumbure ngo turi ngo ku musozo w'intambara. Intambara niho igitangura. Barundi kazi, namwe banyarwanda kazi, intambara niho igitangura, kuko Kayumba Nyamwasa ubu ibiganiro murabona yuko bigeze hagati. Si kuvuga ngo biracari mu ntango, ubu biri official mu karere yuko Kayumba Nyamwasa agiye kuzoba perezida. Uzosanga ariko araramukanya na bariya abaperezida bose twigwa turabona mu karere mu guhera muri 2024 atagihindutse, niwe perezida mushasha w'u Rwanda. Ubu rero bariko baragira izi ntuzeye, bariko bahana ibiganiro ukuntu transaction bizogenda,
bariko bateguza mu rugwiro bariko barateguza baraba ukuntu batangura guhenda abantu babo za fabrication nshasha. Ubu hagomba haza ibindi bishasha mutari mumenyereye. Mu minsi mushobora kuzotangura kubona ibinyamakuru bisohoka bivuga neza Kayumba. Munazi ko batahora bigira bamuvuga neza, ariko mu minsi mugiye kuzotangura kubona ibinyamakuru bivuga Kayumba. Mu minsi mugiye gutangura kubona u Rwanda ruriko rurahinduka. Mugiye gutangura kumva baragabanije amajambo bavuga ngo ibigarasha. Mugiye gutangura ngo abajenosidere. Biga byose bazobanza babihwamahwamike neza, kuko bagiye gutegura abanyarwanda ukuntu Kayumba garukanwa kuyobora u Rwanda. Kubera iki rero Museveni yoba yahisemwo ko afasha Kayumba kugaruka mu Rwanda mu gihe hari opposition nyinshi, akanka ko zihura zose ngo zikorere hamwe zigire opposition imwe hanyuma zideside, naho zitoba opposition imwe ariko zihure zose mu manama zivuge ati turagiye dushikire Museveni nka twese, nka opposition twese, agira icadufashije twese, ariko agahitamwo abo bamye bakorana guhera mu ntango kuva mu 90. Nukubera ko kuvyukuri abahutu n'abatwa turi ubucafu, turi umwanda, ni nka kurya wovuga trash mu maso y'aba bantu. Mu maso y'aba bantu abahutu n'abatwa ntabwo turi abantu. Nico gituma izo opposition z'abahutu, izo opposition z'abatutsi bataremera yuko isi kuye akarere kakwiye kubamwo n'abatutsi gusa. Izo opposition zose ntabwo ari opposition Museveni yota kumwanya yumviriza. Ideology niyo kubandanya kwica. Rero igikuru nuko abanyarwanda mwibaza ati mbega Kayumba agiyeho ko tuzi ubwa mbere yarashigikiye Kagame mu bwicanyi byose babikorera hamwe, none Kayumba azoca azabandaniriza kwica aho Kagame yaragejeje canke bizogenda gute? Ico nico kintu abanyarwanda mwane mukwiye kwiyumvira. Ku busesenguzi bw'iwanje, again mu vyumve neza, ni ku busesenguzi bw'iwanje. Ku busesenguzi bw'iwanje ndemeza neza yuko abanyarwanda bamwe muzohabwa agahengwe. Apana abanyarwanda bose, mvuze ngo bamwe. Abanyarwanda bamwe muzohabwa agahengwe. Nibaza yuko nk'ibintu byo kunyuruza aho vyo naho vyo bizogabanuka, hazosigara hanyuruzwa nk'abantu bo muri politike bikekwa yuko bohava babaka ubutegetsi. Ariko ikintu nemera, Kongo, Uburundi n'akarere tuzobandanya nyene twikoreye umuzigo w'intambara y'aba bagabo batanguje kuva kera. Nta nyungu bizotanga ku Burundi, nta nyungu bizotanga kuri Kongo, ariko ndemeza neza yuko abanyarwanda bashobora kuzoronka, bamwe na bamwe bazoronka amahoro. Hariho impfu zimwe na zimwe zizohinduka, ntabwo mvuze ngo zizohera burundu, kandi si kuvuga gusa ngo guhera burundu kuko kw'isi yose murazi yuko ibihugu hari habafa, ariko hazobaho specifiquement bazokwama bagambiriwe s'abandi. N'abahutu n'abahutukazi bazogerageza nko kuvyura umutwe bavuge bati bagomba hagize nk'ikintu, nimba ari nka hamwe Kayumba azanye nyene iyo ideology ya Kagame ko mutere ntahindure ko ikintu na kimwe, bakabandanya gucinyiza abahutu n'abatwa, abazogerageza kuvyura umutwe bobo ndazi ko bazohasiga gatwe. Ariko mu ncamake nk'abariya barira ati turashonje, barya sinibaza ko bazogira ibibazo. Hanyuma ndibaza nka bamwe batwagwa amatongo. Murazi ko aba bagabo ba Kayumba igihe bashika mu Rwanda batwaye amashamvu menshi y'abanyarwanda. Kuyagarurwa ntavyo no bizeza, sinibaza yuko hari ivyo kugarukana amatongo bamwe, ariko kuguhoza umuriro bashobora kuzosubiza bamwe na bamwe amatongo, ariko ntabwo nizera yuko ari abanyarwanda bose bazoronka amatongo yabo batwawe. Ico ni kindi. Ariko mu karere tuzobandanya dufise ibibazo, kwicwa, kwibwa, gutoteza abahutu mu karere bizobandanya. Ikindi kintu nemera ku busesenguzi bw'iwanje, nemera kizobandanya ni twatuzi twamunyuza, guko Kayumba nubwo azoza kuyobora u Rwanda guhera muri 2024 ntabwo azozana igisirikare gishasha. Ni ca gisirikare ca kera yarasanzwe arimwo, ca gisirikare ca kera afisemwo benshi kandi basanzwe bamenyereye biriya bintu byo gukora ibibi no gutanga ishano n'ibiki. Ni ukuvuga yuko nta kintu na kimwe kizohinduka mu viciousness, gutanga amashano, kunyuruza, ntibizohinduka cyane, na cyane muri politike.
hanyuma mu karere hazoba ibindi kuko ico gihe Museveni nawe ndazi kazotanga imihoho na kare yarakuza akaja mu zabukuru mugabo murumva kazoba yasubiriwe nandi azoba yasubiriwe n'umuhungu wiwe mu gihe umuhungu wiwe azoba ariko arakorana n'uyu Nyamwasa igihe hazogera ko manda za Nyamwasa zihera imyaka 10 muri ico gihe Nyamwasa azoba ari mu myaka hafi 80 gukubu afise 60 azoba ariko aregereza mu 80 muri ico gihe mu Rwanda ntihazobura uwundi mwana w'umugenerale azoba agezweho ngo ashireho ubwo rero ya ntwaro ya ideology ya hima irabandanya kabisa irabandanya n'abatutsi barabivuga kwibandanya n'abahutu babona barabibona kwibandanya rero ubutumwa bukomeye je hano butanga ku Burundi niho hari abategetsi abayobozi b'imitima myiza bibaza yuko bafise ya ideology abakoroni bababwira ati umwasi niyagukubita ikofu urahindukiza n'irindi ibiki n'ibiki bijya n'ivyo bintu nivyo abategetsi b'u Burundi bakwiye bimereye ariko bakwiye kumenya yuko iyo barira na cyane cyane bari abahutu ngo 72 ngo 7 ngo 6 ntibibagire yuko iyishwa ry'abahutu bo mu gihugu cy'u Burundi igihe bicwa abavyeyi baba banyamwasa aribo bari bahungiye i Burundi bari bahungiye simvuze ngo abavyeyi biwe pire ndiko ndavuga generation y'abavyeyi biwe niyo yari yahungiye i Burundi Uganda Congo na Tanzania aba bakuriye muri ivyo bihugu amabi bakoze i Burundi bafatanije n'abatutsi gukora bazobandanya kuyakora bari abatutsi bahungiye mu Rwanda nta kibuza bari abatutsi bavuka i Burundi ejo bundi bariko batembagaza ubutegetsi baciye baja mu Rwanda bicaye mu Rwanda nta nkeka neza yuko Nyamwasa agiyeho n'igisigura yuko azoca batanga ngo nibaje Burundi nta na gatoyi kuko bazobandanya ideology yo kwifuza gufata u Burundi na Congo na cyane cyane yuko u Rwanda atabundi butunzi bufise bativye ekonomi yabo izoguma iri hasi y'ibindi bihugu mu gihe bativye rero bategerezwa kwiba guko lifestyle y'abanyarwanda ntabwo ihuye na lifestyle ya government y'u Rwanda mvuze ngo y'abanyarwanda no lifestyle ya government government y'u Rwanda yifata ntabwo lifestyle yabo ihuye na ekonomi yabo kugira rero bakipinga po lifestyle yo kwiyemeza ku bindi bihugu ko bateye imbere ko bagizene ni ngombwa baze baraja hirya no hino biba rero urumva nimba Kagame yahora akora biga byose afisa abo bavuga ngo hariho ivyo bapfa aba banyamwasa bakaguta batari bahora bayaga muri secret n'abandi yumvire rero aho bizoba bigiye kuba open door aho bazoba bashobora gukomunika uko bashoboye rero banyarwandakazi barundikazi nkuko nabivuze je ntanga commentaire ariko ubu ni busesenguzi bw'iwanje namwe mushobora kwisesengura ibiri mu karere mukagira namwe cyo mukuyemwo ibi mvuza hano sindababwiye ngo genda mu vyemere ngo nivyo ya mvuze yuko ubu ari busesenguzi bw'iwanje bivanye n'amakuru negeranya hirya no hino nkamenya yuko iyi mibonano bamazemo iminsi ari kubera Kayumba nico kinyemeza yuko mvuga ngo Kayumba niwe azoba yoboye u Rwanda guhera muri 2024 kandi nkemeza neza yuko ubuyobozi bwiwe butazotandukana cyane n'ubwa Kagame hazobaho impinduka ku banyarwanda ku vy'ukuri ivyo nivyo je niyumvira ndibaza yuko hazoba impinduka ku banyarwanda uburyo bari babayeho mu bwoba bicwa byinshi muri bo bizogabanuka ariko ikitazogabanuka ni intambara zo mu karere na cyane cyane batera Burundi batera na Congo icyo nta kizohinduka hanyuma kuri babana b'abacikacumu abana b'abacikacumu b'abanyarwanda mbega bajya bo bazokwemererwa kuvuga bajya bana muri ntuze timu y'abakizito na bayidamange bari abakarasira bari abantu mbega bazokwemererwa kuvuga bazokwemererwa kugaragaza amabi aba bakayumba na bakagame bashitse mu gihugu bakoze ubwicanyi bakoze bazokwemerera ababuvuge hari possibility yuko ni 50-50 bashobora kuzokwemererwa bakabivuga ku ico gihe bazoba barahendagije na bari abahutu bose bo muza opposition b'abanyarwanda ngo bafise ngo ubutegetsi barabahaye utuntu nyende position canke bakabankira burundu ni ibintu tuzobandanya twitegereza tusesengura ariko kandi ni ibintu byo kurabisha amaso tukabiraba neza guko muri ico gihe hashobora
bashobora kuvuga ati tureke abantu bose batanga ubuhamya bw'ibyababayeko hanyuma bemeze ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda ko ari jenoside yakorewe abanyarwanda atari abatutsi gusa canke bavuga ati ni jenoside zibiri, habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda indani na jenoside yakorewe abahutu muri Kongo, bakavyemera uko. Urumva bizovana byose ni muri za nzira nababwira ati aba bantu nibo bonyene bahitamwo ivyo baba bashaka n'ivyo bashira imbere abanyagihugu basanzwe, burya nta jambo rinini baba bafise, ariko tubikurikiranire hafi. Mwese rero mugira ibihe vyiza, tuzosubira kuyaga kandi tubandanye dukurikira ibi biganiro. Murakoze, bye.